urugendo ruracari rurerure. Abafise uburyo, abarundi Imana yahaye gukunda iki gihugu bakwiye gufata iya mbere kwinvestisa mu bintu mu ndirimbo mpimbazamana hamwe no mu muziki muri rusangi, uninahaza igihugu n'umuziki uninahaza Imana. Twaradometse ibindi bihugu duhanye imbibe, ariko biboneka ko muri iki gihe basubiye inyuma. Ico kibazo nizo nayo makenga canke impungenge zifiswe n'abantu benshi, ariko nagira ndabahumuriza. Gospel canke indirimbo mpimbazamana nta gihe zigeze zigwira nko muri iki gihe. Ni fierté, ni umunezero kuri twebwe abarundi kuba twarashoboye, Imana yaradushoboje kudomeka ibindi bihugu bya hafi n'ibya kure. Igituma hari ico kibazo ngo none kumenga ibintu byarahagaze canke kumenga nizisohoka les contenus ntiziri base kuri théologie biblique. Igihe umuntu yinjira mu bintu akibaza ngo niwe wa mbere abitanguye. Umuntu wese mu guhaguruka abafise reference, abafise icyitegererezo, abafise abamu inspire. Rero urufatiro rwose usanzeho si byiza kuruneglige. Nobahanura rero ndababonera akagohe ngo bibuke kwitaho urufatiro rw'ibyo basanzeho, hanyuma bige. Ikindi kuraba contexte uhagurutsemo. Imana igutumye guserva abandi, ni ukuvuga ngo groupe cible ni n'abarundi, hanyuma abo barundi n'abahe n'abanyagisagara gusa, n'abanyagisagara gusa canye na abanyagisagara. Igisagara kirimo abatama, kikabamo abahumure n'imiyabaga, abasore. Cible yawe ni Imana igutumye kuri bandi. Ivyo uvyitayeho uramenya ingene wandika, kandi uramenya imvugo ukoresha, uramenya n'ihinyanyura y'uwo muziki, kuko biroroshe kugwa mu mutego wo gushaka guhindura abarundi bose bahindure abanyamerika, kubera ko wumviriza country cyane ukibaza ngo iyi leta turimo ni ya Texas. By'ukuri umuziki si twawutanguye, kandi nta gishasha tuba tuzanye, ariko kandi iyo umenye ngo ndi umurundi, ntumwe ku barundi, uramenya ibyo witondera, uramenya iyo message ugira ucisha mu muziki, uramenya imvugo ukoresha, kandi ukamenya n'uwo muziki aho utarenga kugira ngo imvugo yawe yumvikane. Ariko kandi mu kubahumuriza nobabwira ngo nta gihe twigeze tubaho nk'iki, aho ukati korosi ngaha wamanuka cyangwa waduga wakikama ugasanga ahantu akana k'agahungu cyangwa k'agakobwa, umupapa cyangwa umumama ari kuri keyboard synthesizer, undi afise gitari, undi afise microphone, ariko araririmba n'umwete n'ishaka. Ico jewe kirampumuriza. Gospel, indirimbo mpimbazamana ziriko ziragwira. Contrainte rero ihari ni ugushiraho cadre yo guhamagara abo bantu uti burya le contenu irakenewe cyane. Muziki ni mwiza, ariko ivyo uririmbamo n'ibiki. Nibaza ko ico kintu twese turakibona, nico gituma muri festival twateguye seminaire, ihuriro ry'abo bantu bari muri ico gisata cyo kwandika no kuririmba, kugira ngo twigire hamwe ingene ho kongerezwa kanovera na principe zo gukurikiza, kugira ngo iki gikorwa c'indirimbo mpimbazamana kibandanye neza kandi kije ku rundi rugezo.